abarozi ari iki. None hari ikintu wavuze ngo kunguka. Ari ikintu wavuze kunguka ntiwabona inyungu nk'amafaranga warayunguka mugabo ntiwabona urudandazwa rutera imbere gwaguma hahandi. Mu isanzwe gwaguma hahandi kuko nta mahoro naboronsa amahoro nagiye kuyaronka maze gukizwa. Kajya kantu dufate ngomba gukizwa katumye nyene ndonka ayo mahoro nuko mu bisanzwe je bavuze ati reka tukakugurire natwe tuze twakoresha nkakujya bavuga sinzi ko muba muzi ikintu cyitwa ururengeko muri make. Reka je ntaconze sinzi ko bera kize cankwe yira. Navyo muri bavu akona gaki subiramo tu ni kandi nyene katuma tauza kunyiba tauza kundoga tauza kuroga umuryango uravyumva nagati nakantu kamwe kantu kagati nyene mugabo gatoyi nyene gatoyi kagendera mu mufuko. None ko kantu kagufasha iki hajya yiyoze karamfasha kijyagiye karamfasha kubera wewe nimba uvuga ati nje kwiba Yousufu uranyumva ndagisubiye ati nje gutora ingurube ngaho kwa Yousufu sivyo burya wacu yihagarara impande nimba mazindwi ntara nawe wamarindwi ihagaze impande ako kantu niko kabigufashamo ako kantu wari ufise. None hari abantu nyene vyakweri abariko badukurikirana kuri BBF TV bifuza kumenya hari abantu uba warafashe vyagenze nkuko umweho canke babi ntibasi bagufatwa. Yusu amfete abantu bariko badukurikirana bifuza kumenya neza bijye bintu abantu bakunda kuvuga ngo baragendera ku rutaro nk'ubuyi ruri nkungaho biroroshe ko umuntu ashobora kuruhagarara ko hejuru hama akidumira mu kirere akagenda muri make bijya sivyo tuvuze muri make ivyo kuvuga guhagarara ico kintu nticumvikana. Wewe nimba uvuze ati jewe ndi Yousufu ngira mfate urugendo ruvaha gushika mu Cankuzi we nko dufate nko mu minusu y'umusegonda ko urumva kuva hano mu Cankuzo ni hafi dufate kuba bitumvikana ko wavuye Dar es Salaam uja mu Cankuzo urumva wavuye ngaha mu Imungere uja mu Cankuzo hari hafi nta musegonda rero wahera rero utahera nta ntibisigurika ko hari uwundi muntu yabibona. Uranyumva nico gituma rero mu bisanzwe kijya kintu kitumvikana ko wewe wobonye dufate nko mwijoro nka twe dukunda guteramira imirima nk'ubu dukijijwe uvuga ati ndafise umurima uteye imbere ndafise babiri narondeye kugira ngo duteramire umurima urashobora nko kubona akantu kagira ati pye mu kirere none bisigura ko kugera ubona uri muriko ndiko mvuga nk'ubu mu muryango nk'ubu yimvira ati je ino musi ndavyutse ndafise urugendo ngira ngende nk'ibujumbura ukaca wifatira nk'urutaro nko ngaho mu cumba canka mu kigo nico nigikubona oya ni ibintu nyene vyakorerwa arashika na dufate nkako kantu kubera nari nakaronse mbere y'igi kakaba ari nkako katuma nyene umva nimba nkene ati je ndakeneye gufata dufate amashuka ijana canka amajana 2 ndayajanye mu Cankuzi jewe nikora kwa kajya kantu nyene wagashira hehe vyagenda gute kaba kari mu mufuko kabaye umufuko rero hariho akantu kari kameze nk'akaburo ku ruhande kwa kajya kantu naragafyondanye n'urutara gacaza gacatora umuzigo na jewe tugaca tuja mu Cankuzi. Wagafyondana n'urutaro ruri ngaho imbere oya ibintu byakogwa nyene nkuko wewe ntimwabonye ko nkubu mwamenye ko navuganye na ntuze Ninde Claude mwabimenye yego sawa nimba mwabimenye rero ni kujya rero ni nkuko nari kumubwira ati rungika abo bantu baze kuntu urumva ugafyonze nawe yaca bimenya nkuko nawe dufate nkuko nawe mvuze ati arankeneye naje naca ndabimenya urutoke hagati y'aka gatoke gaca gahinduka amaraso wacushika yaho nyene sinashikayo we vyakenera kwaza kuntora pana ni yagutora mu buryo bugaragara nyene yarashika nyene akaza kuza yaraza akavuga ati ukeneye kujahe tukabona namaso muyandi nkuko turiko turabona yego abandi bantu bamubona ni we wamubona oya mu bisanzwe kumubona naho bo mubonye nta kibazo catuma wewe mu kuva hasi kwiwe ntiwamubona yari umuhanye ni muri Tanzania ntiwamubona kuko dufate ni nkuko nkubu urabona ko turi ngaha hakaba uriya dufata akabavuga ati nje gutora umwe muri twe dufata karo Yousufu nje kumutora je naranamwemerera tugende kuja nimba kumfunga nimba kugira gute mugabo kuva hakugera kwico gitoki ntiwasubira kumbona waba winyikiye kera abantu rero bigera bagufunga rero je bakamfunga gute wewe wumva womfunga mu nzira waranyika no muri make none none ako kantu ukagumije mu mufuko ukakagumiza mu mufuko urabizi yuko ufise umuryango ufise abana
mudamu bigashika ipantaro akayimesura canke umwana agatora ipantaro ya papa wa wakagumiza heno umva nimba kari mu mufuko wewe bibonekana ko agomba kuja kumesa bikabonekana ko atarashira mu mazi rwarutoke rwanje rwaca ruhinduka amaraso urumva wari ufise ikikumenyesha ati akantu kari ngaha nahana canke ikintu kana kakigira kize kukugirira nabi canke dufate hari ibintu kana kabitumbereye kugira nabi none nk'ubu yabre ko aradukurikirana kuri BBF TV bifuza kumenya neza yuko ako kantu wari ufise umaze gukora kwako kantu kakaburo ukagakorako none ako kantu uvuze ati je ndavyuse nk'ubu twe tuvyuka twavuye iyo hiyo tuje gukorana ikiganiro wagahita ugafyonda ko kagaca gagushikana nko ngaha twashitse tuvuye aho twari twibereye mu mihani wacu kaca gagushikana yo gute kategezwa siko barasinzira byashikanayo taho urumenye ati ni nkuku dufata urabona ko ejo Claude yantelefone ndi kugasaka yaba yambwira ati wewe ugabe nko mukanya birashobotse hakaba hari kibazo umva ko atarazi yone mu gitondo nari ku rubanze yo muri Muhanga mugabo urumva ko yantelefone navuyeyo nafashe moto ndi kugasaka hamwe rero yari kuvuga ati birakenewe mbere honyene ko tuja Dar es Salaam sivyo jewe nari hari hakimenyetso nategerezwa guca mbona ku rutoke byumvikana ko aje nimba ashitse rero umva niko ndaguha ikintu cyumvika nimba ashitse rero aha nyene mukanya muri wa nota canke muri ya misegonda tubivanye n'igihugu kana katugiye dufate maze nk'ugutangura gukorera mu bintu by'inzoga urabona umwambiro nawo kuri Bugande aho wose Bugande waje gukoresheje ku kantu ni bihe bihugu wagiye mukoresheje ku kantu bariko baradukurikirana bukumva neza canke intaro baragiyemo zakure zitari ngaha yona dufate mu bisanzwe maze ntarakizwa naragiye Bugande Bugande wagendayo umwanya ungana gutuvuye ngaha Bugande bivanye n'ahantu nakuru uwo mwambiro aho nagenda umunota n'amasegonda 45 Buganda hehe na hehe Kampala nagenda umunota n'amasegonda 45 ko ni hafi gusumba aho nari Dar es Salaam sivyo hanyuma muri Zaire dufate nk'ibukavu nta n'umunota washika urumva rero ngira ngo vyagusaba amasegonda igiye nk'Ibujumbura amasegonda nk'amasegonda tarenga nk'isegonda rimwe waba wisanze Bujumbura ahantu hariho hose birakomeye none ivyo bintu bimaze kugenda nkuko turumva nkani nabaza kugufata waranyika umuryango warakubona abana barakubona byari bimeze gute we rega gufatwa nta nabamfata cyane muri make nta bamfata nibuka kubera nari umuntu atarishizemo ibintu no kubwiriye kuva dufate ntangiye gukorera mu Burundi ntaja dufate ntafise imyanya miremire kuja hanze harageze igihe kubera nari umuntu ntashaka kubimaraya muri make haba umukobwa azaravuga ati we rero ibintu by'inzoga hanyuma tubonane mu ibi bintu by'ubusambanyi muri make je ndamubwira ati ahubwo uzi ko ivyo bintu ubitumbereye kuri Yousufu nari nkiri umusore rero tikabisa nzoguhungurura amenyo hama rero bimaze kugenda nkukoyi ukutubariye nivyo byarajamwo kubera wagenda mu bihugu bigiye bitandukanye nivyo nyene by'ubusambanyi byarabamwo ahubwo nka jewe bivana n'ukuntu umuntu aba yarakuze nka jewe sinari nakuze menyereye ivyo bintu by'uburaya by'ubusambanyi muri make harageze rero nashatse kubwira ibi byo kuvuga kumfata novuga ko kuva niswe umusore nkaba umugabo harabaye igihe rero dufate uwo mwana w'umukobwa anwa amacupa 3-4 aho kumpa amahera agashaka kugira ngo tubonane mu bintu by'ubusambanyi mu byo vy'urudandazwa wakora kw'inzoga yawe yari ino uhari ino harahinyuma mu Kinya muri Muhanga nje ndagera igihe rero je ndamubwira ati sawa ubu rero ndakugabishije ku icupa rigira 5 nzoca ndagukubita ndibuka ko namukubisi ikintu cinzo kubera je ibintu byo gukubita ngo umuntu hari ndabimenyereye kubera iyo nari narakuriye ibintu by'ingo umuntu tutari tubimenyereye ndamukubita kunja ndamuhungurura ubwinyo wamuhunguriye amenyo umukobwa ntiwafashwe ngo ufungwe ko gukubitana ari kurenga amategeko byari muri ngombwa nyene mfungwe mugabo ntivyakunze kubera mu bisanzwe banjanye ngo bankuye nkuko urabona ko mwajabutse hajya nkuko twogenda nyene tugeze hajya je ndaharwa none kuri umukobwa yamenya ahungurutse je nkaba mbona ko mu bisanzwe iki cyaha nagikoze kandi nawe ivyanje sinkeneye ko dusambana ngo nukubera ibi vy'ukuzaranwera inzoga sawa reka rero ndabavemo
bo bisanze basigaye hahandi kuri wa mwonga nanje ni nta numwe yigeza kurondera ngo yandondera tambona. None ntibari bakuze mu kibano, ntibari bakuze aho hantu wakorera banzi mu kibano, we turajanye, urabona ko muri abahungu batatu bakwiye mugasanga mwisigaranye hajya dufate ahantu muhagaze mucemerewe muri batatu. Amenyo yahasigaye wayakuye yigiri wayakuye yigiri none wumva wose birakuza kumuhiga gute ucuheba uko ntaco biba bigira. Umukobwa ntigeze avuga ati ni naka ni Yusufu yankoya bazi ko ari jewe kimwe gusa banjanye ngo kitujani gahombo tuje gufunga nabwiye ati hoshi iciza gusa muri ko muratumwanya ngo tuko turatuma ntimurawuta kabisa ntimukobumza kwisanga mwisigaranye mwenye. Birakomeye bakunzi ba BBF TV, murumva yuko Imana igira neza kandi irakura kure vy'ukuri nkuko mwumva Yusufu ariko arabitubwira canke Yosefu. Rero tugomba dushike ku gice kindi ingene vyagenze kugira ngo ivyo bintu ashobore kubivamwo. None ivyo bintu vyagenze gute kugira ngo ushobore kubivamwo? Kugira ngo ndabivemwo jewe naratangiye ndi mudandaza guhera mu 1992 maze umwaka nk'ijiju n'abahantu rero nadandariza ahantu muri Makabi Kivuzo ari naho naba n'umuryango nari maze kuronka abana ba mbere babiri b'amahasa ariyo butoyi na bukuru. Inkuru y'umwana isubira inyuma, wubatse ivyo bintu kibirimo? Nubatse nk'ibirimo. N'umugore ntivyakugoye? Hari ibintu bikunda kugora abasore kugira ngo umuntu aronke uwo bubakana canke uwo babana, wowe ntivyakugoye? Wabigenjije gute muri make? Mu bisanzwe jenge kantu ntikagufashije? Nako kantu ntikamfashije gusa ico kamfashije ko nibuka ko umunsi wa mariage kubera nayo nsanzwe meze nk'imfuvyi je harageze igihe nyene ndavuga ati ko ubuzima bwo hava buzongora ima ya mariage kuko sinigera nshaka kucikiza canke kugira mariage itariyo. Nagize mariage yo hanyuma mbona umenga umutaho ugiye kugabanuka bivanye nuko ubuzima rije nabwigwana ko ndumusore ndumuntu w'imfuvyi atagira mama na papa na bene wacu bari ngaha nyene hafi aha nyene nanje ndiyo muri Muhanga. Hanyuma haragera igihe je mu bisanzwe ndavuga ati kuba ubuzima bungoye reka rero nikore kuri kakantu. Hanyuma ndatuma ko nyene wundi yahora amfasha mu bintu byo kurangura ndamubwira none wewe womfasha iki kugira ngo bikunde mariage sinzogira ubukene tico nguterereye reka ndakurungikire ntuzeya umuco uza gukoresha mu nzu kugira ngo mu kwinjira ko zoba baje mu bwo bukwe mwijoro bivanye n'ibintu kanaka nyene barabubwo bukwe uze kwanduza nyene amahera zo adanje inzu yose. Hanyuma we kwinjira wampa 500 kuzi amafaranga 500. Ico gihe ngira ngo yari menshi ico gihe 91 mu ntango. None bayaguha mu buhe buryo? Mu kuyampa ni nkuko urabona hambere harama mariage zishushu ukabona ko abantu kabisa n'imiduga amakinga ibintu by'imiduga vyaha ahubwo gusa ni nkako ibintu vy'amakinga bakavuga ati twinjira twe turara mu mariage turabona irashushe tisawa kwinjira ni kimwe mugabo gutanga amahera ni kintu n'agacupa karimwo n'akavyino. Nayo nsanzwe nakora ibintu byo kuyanga ibintu vy'impene n'ibindi n'akanyuma abantu barariye ngira ngo mbwa urumva yuko abantu binjira babarisha amahera urumva ko cyari kiro binjira barisha amahera. Hanyuma aho kantu yo gituma kamfashije byace bituma anyaruka araza nyene arahanzanira nyene ibikoresho ntegerezwa gukoresha mu nzu nkakora tatara ninze gucana uretse ubutugura amaplaque nyene nakora ntarinze gucana. Nta muco wigera ucana ya matara baragucanira abo bantu baguhaye ako barancanira bampa hamwe n'umudamu wakabona nyene ko itara riko rirakamuntu.